Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamvura idahita TV na cyane mwebwe mwese musanzwe mukurikirana kino kiganiro igitondo gishasha uko bukeye uko bwije iyo cyateguwe kikongera kigashikizwa na jewe rurangiranwa. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro musanzwe mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe rurangiranwa. Nkuko mubibona nkuko muvyumva nkuko mubimenyereye murabona ko jewe nongeye kugaruka kugira ngo tubandanye vya biganiro twatangura ejo bundi. Tufise ibiganiro tuko turavugana ku ijambo rivuga ngo ikimenyetso rurangiranwa. Ni ryo jambo tuko turavugana ko tumaze kuvugana ibice bitatu, ubu rero ni parti igira kane. Dutera twegereza kumbure kuzohava dusozera aya majambo turiko turavugana ko muri ino minsi, kuko ntituzokwama kuri aya nyene. None rero nagomba ngo dusome ijambo dusanga uno munsi, turabe aho dukura amajambo y'uno munsi, turabira hamwe mu gitabo ca mbere ca Samweli. Igitabo ca mbere ca Samweli n'igice ca 17, hanyuma duce dusoma duhereye ku murongo munyuma dusome duhereye ku murongo wa 31 tumanuke tugeze ku murongo wa 54. Turabaye majambo yose ingene avuga kumbure ngira ngo no twovyumva neza. Samweli wa mbere igice ca 17 umurongo wa 31 tugeze ku murongo wa 54. Havuga indanze amajambo ngo Dawidi yica Goliyati. Bumvise amajambo Dawidi avuga bayashengerana kwa Sauli. Araheza aramuhamagaza. Dawidi ashitse abarira Sauli ati ntihagire uwo arandura umutima. Jewe umusavyi wawe ndagiye kurwana n'uyo Mufilisitiya. Sauli yishura Dawidi ati ntiwoshobora kuja kurwanya uwo Mufilisitiya kuko ukiri umwana, ariko we yamenyereye kurwana uhereye mu buto bwiwe. Dawidi yishura Sauli ati jewe umusavyi wawe iyo ndagiye intama za data hakaza intambwe canke idubu kigasahura umwana w'intama mu mukuku, twaca tugerekerana nkagikubita nkakiyaka mu kanwa, camvumbukana nkagisumira urusakanwa, nkagikubita nkacica. None umusavyi wawe ko namaze kwica intambwe n'idubu, n'uyo Mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri ivyo, kuko yacokoye ingabo z'Imana nzima. Dawidi atako aravuga ati Uhoraho yagiye andokora mu nzara z'intambwe no mu z'idubu, arandokora no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abarira Dawidi ati nuko genda, Uhoraho abane nawe. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro yiwe, amwambika n'inkofero y'umuringa mu mutwe n'umwinjiro w'ivyuma. Dawidi araheza ahagatira inkota yiwe hejuru y'iyo myambaro, agerageza gutambuka ngo arabe kuko atabimenyereye. Maze abarira Sawuli ati bisi nshobora kubijana kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi aravyiyambura, araheza ahitana inkoni yiwe. Ashitse ku kagezi atoramwo amabuye y'imburungu 5, ayarokeza mw'isaho yiwe y'ubwungere kandi yari afise umugozi mu ntoki wo guteresha ibuye. Nuko aja guhura na wa Mufilisitiya. Wa Mufilisitiya nawe aza guhura na Dawidi, umutwaje inkinzo amutamaje imbere. Nuko wa Mufilisitiya abonye Dawidi aramwitegereza, aramukengera kuko yari akiri umwana w'umusore kandi yari inzobe w'umunyakaranga. Wa Mufilisitiya abaza Dawidi ati mbega ugira ngo ndimbwa kuje kundwanya ufise inkoni? Araheza avuma Dawidi mu mazina y'Imana ziwe. Uwo Mufilisitiya abarira Dawidi ati ngwino nkubagire ibisiga vyo mu kirere n'ibikoko vyo mw'ishamba. Dawidi yishura uwo Mufilisitiya
atuje kundwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero, ariko jewe nje kukurwanya mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. Uyu munsi Uhoraho arakugabuye mu maboko yanje, ngira nkwice nguce izosi, kandi imivyimba y'ingabo z'Abafilisitiya ngira ndayigaburire ibisiga vyo mu kirere n'ibikoko vyo mw'ishamba, kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari Imana. Imana yacu nihimbazwe. Ku murongo wa 47 ivuga ngo, kandi iri koraniro ryose rimenye yuko Uhoraho adakirisha inkota canke icumu, kuko intambara ari iy'Uhoraho, kandi niwe agira abagabure mu maboko yacu. Nuko wa Mufilisitiya atanguye kuza ngo ahure na Dawidi, Dawidi arabandanya ariruka atumbereye ingabo z'Abafilisitiya ngo ahure n'uyo Mufilisitiya nyene. Maze Dawidi atuma ukuboko mw'isaho yiwe, akurayo ibuye ariteresha wa mugozi, arinega uwo Mufilisitiya mu ruhanga, rimwiteramwo, aca yikubita hasi. Uko niko Dawidi yagangahuje uwo Mufilisitiya ibuye yateresheje umugozi, akamwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Maze Dawidi arirukanga amuhagarara hejuru, asumira inkota yiwe, ayimusokora mu rwubati, aramuhohosha, amuca izosi. Maze Abafilisitiya babonye umuhizi wabo apfuye, baca baratemesha. Maze ingabo z'Abisirayeli n'iz'Abayuda zikura hasi, zishira urwamo hejuru, zikinagiza Abafilisitiya, zibashitsa i Gati no ku marembo y'i Ekuroni. Abafilisitiya bagenda barahindikirana, bakomeretse ku nzira ija Isharayimu, kurinda bashika i Gati ni Ekuroni. Abisirayeli baraheza bava inyuma y'Abafilisitiya, baragaruka basahura insago zabo. Maze Dawidi afata umutwe wa Mufilisitiya, awujana i Yerusalemu, ariko ibirwanishwa vyo asiga abibitse mw'ihema ryiwe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, na no majambo dusomye atari make, niyumvira yuko kumbure tudahava tudehurako ngo rimwe ukwaryo, n'amakuru menshi. Mbere kugira ngo umuntu avyumve yo bivuga ko ahereye hirya ku majambo ari hirya yaya, no kuvuga atangura imbere yaya. Imana yacu ne dutabara. Ariko mugabo muri bike duhambya canke se dushobora kuvuga ko turabivuga kugira ngo kumbura umuntu avyifashishe mu gutahura no majambo. Uyu Dawidi dusomye ni mwene Isayi, kandi uyu Dawidi yaheruka mbere guhabwa amabanga, niko novuga yaheruka guhabwa igikorwa ngo cyo kuzaracurangira umwami Sawuli, kuko umwami Sawuli ngo yarasigaye agwara, afatwa n'impwemu ngo y'igikange. Impwemu mbi niko novuga kumbure, ni novuga ngo yari sous forme y'intandara, kubyo umuntu agwara intandara kumbure hakagera igihe bikamujegeza. Hanyuma rero yaheruka guhabwa rero ico gikorwa, kubera ko hariho abantu bagiriye inama umwami, bakamubwira bati burya hoboneka umuntu azi gucuraranga neza inanga, umucuraranzi w'umuhinga, hanyuma akazara gucurarangira inanga. Iyo ufashwe n'iyo ngwara mwamenya guhora ku ngoma, vyoca bigenda neza. Baca barondera umuntu rero azi gucuraranga w'umuhinga, azi gucuraranga inanga. Sinanga izo zose sinovuga ngo ni mu buryo bwa za ndomboro ya soro canke se ekizede canke za reggae kumbure za Bob Marley canke za Barakidube, ariko ni mu buryo bw'indirimbo za louange et adoration, kubera ko yari n'impano idasanzwe. Novuga ngo kavukire, mvukanwa, ngendanwa, maraso. Nero umugani w'abaraho yo mu maraso
ku Bisirayeli hafi nka bose ikintu cyo kuririmba indirimbo z'amazaburi zo guhimbaza no gutazira Imana. Iyo yari impano yabo, nari kuvuga ko mbere ngo cari nk'igisirimba ku banyamurenge. Abanyamurenge usanga umengo iyo mpano nyene ibarimwe hafi nka bose, ico kintu cyo kuramya Imana bakoresheje kumbure umudiho wabo kavukire w'igisirimba. Naho mbona muri kino gihe hariho abandi babikoporoye, hariho abandi bavyigana bakabikora, kandi kuvyigana si bibi, mu ntumbero yo kuramya Imana, mu ntumbero yo gushimisha Imana, mu ntumbero yo guhimbaza Imana si bibi. Kibi nuko umuntu yobikora nabi cyangwa se akabikoresha mu nzira itari ariko mugabo si bibi. None rero nuko nayo majambo dusomye rero tubonamwo uyu Dawidi rero kino gihe ngo bakuru biwe bose, kuko ngo yavukana n'abahungu 8. Muri abo bahungu 8 rero we ngo niwe yari umuhererezi. Urumva ko umuhererezi rero nta jambo rinini yabafise muri bakuru biwe bangana gutyo, wumva bari 8. Hanyuma kandi ngo muri abo 3 muri bo ngo bari baratabaranye n'umwami Sawuli, bagenda guhangana, bagenda mu rugamba guhangana na bano Bafilisitiya. Muri kino gihe Abafilisitiya bariganza, novuga ngo baradomina ku Bisirayeli. Iki gihe uravye mu majambo ari imbere ya hano uza gusanga ngo uyu Goliyati cari kigatanya. Goliyati yari umuprince, yari umuganwa, umwe mu baganwa 5 b'Abafilisitiya bakuru, kandi ngo abo baganwa 5 nkuko twavuga tukumbure ngira ngo abatware 5 bakuru baganza mu Bafilisitiya. Ni nayo mbere novuga ngo ryabaye yerekwa Dawidi wewe mu kugwana na Goliyati. Ntiyaravye Goliyati gusa, yagize yerekwa ahitamo gutora amabuye 5, kandi rimwe ryose vyasigura ngo rihuye n'umuganwa umwe muri abo baganwa b'Abafilisitiya wumva batwara canke se bari bakomeye bahambaye mu gihugu c'Abafilisitiya. Vyasigura ngo ninica Goliyati hanyuma mugenzi wagahaguruka nawe nzomwicishira isigaye mpaka bose uko ari 5. Rimwe ryategezwa guhura n'umuntu umwe. Urumva ko yari umusniperi akaze cyane, yari umurashi w'umuhinga. Yavuga ati rimwe rijana n'umwe, kandi urumva ko byari n'ibintu bice bibamwo prophecy, byari ibintu prophetique, byari ibintu birimo kwizera, byari ibintu birimo Imana, byari ibintu novuga ngo bitandukanye n'ibyo mu buryo bw'umubiri abana b'abantu twakwiyumvira. Imana yacu ni dutabare. Ndiko nagerageza kuraba ingene noza kuza muri ano majambo rero. Hanyuma rero yo Dawidi amaze guhabwa ico gikorwa cyo kuza bacurarangira umwami, burya ngo ntiyamayunga imisi yose. Baza baramutuma ko canke se akaza ngo arakabukanya, akamara igihe ibwami, ikindi gihe akagenda kuraba intama za se wiwe Isayi, kubera murumva yuko yariwe ari umuhererezi. Imana yacu ni dutabare. Rero kino gihe ngo Isayi umunsi umwe amutuma ngo genda urabe ku rugamba hariya, kuko urumva ntivyari bishasha. Ibwami yari amaze kuba aja gucurarangayo, kandi mbere ngo Sawuli yari yamushimye ngo asaba Isayi ngo uyu muhungu wawe mumpe namushimye kugira ngo azarantwaza ibigwanisho. Urumva rero yuko kujayo ntikara katabonetse. Imana yacu nidutabara. Rero ngo amubwira ngo jana ibi bintu ugemurire bakuru bawe, ugemurire n'umugenerale kumbure yabatwara, intwaza ngo bibatwara, abagaba kumbure mu ikomanyi canke mu iproto canke mu section canke kumbure sinzi ko ariyo n'ibindi n'ivyo kumbure ngira ngo nuko nagenda vyumva, kubera ko nyene murabona ko twarutse mu bihe by'intambara. Hanyuma rero ategenda rero urabe uko bamerewe, hanyuma ugaruke umpe inkuru y'imvaho, menye uko abahungu banje bameze, menye uko vyifasha hariya ku rugamba. Rero Dawidi acaragenda, agiye rero ngo ashika ahantu basanzwe babika ibintu novuga ngo vy'imizigo y'abasirikare, novuga ngo ivyo bafungura, ibigwanishwa, ibintu nyene kumbure ngira ngo novuga ngo imyambaro n'ibindi byose kumbure novuga ngo bibafasha ku rugamba. Hanyuma rero aca yumva ngo uwo munsi rero wari umunsi nawe rero Goliyati yahumaganye,
aca yumva Goliyati arasohotse azanywe no gutuka Abisirayeli ngo arabacokora kandi ngo yari amaze iminsi 40 abigira gutyo abacokora batuka ati nimuze nimutore umwe duhangane niyanesha twese tuzoba dutsinzwe namwe ninamunesha namwe igihugu cyose muzoba mutsinzwe. Hanyuma rero mu Bisirayeli hari habuze n'umwe bavuga bati wewe haguruka ugende ugwane nawe. Byasaba yuko haboneka umuntu yinega agahagarara kuri kote y'ubwoko bw'Imana cyangwa se ubwoko bw'Abayuda, ubwoko bw'Abisirayeli. Imana yacu ni himbazwe. Hanyuma rero burya ngo Sawuli yari yaravuze ngo umuntu azokwica uriya Mufilisiti ya Goliyati nzomugororera, nzomuha byinshi, muri byinshi nzomuha n'umukobwa wanje, mugira umugore wiwe nzomushingira umukobwa wanje. Nivyo umwami yari yemeye nk'ingero kugira ngo kumbure nihaboneka umuhizi ashobora kubikora abikore, hanyuma kandi ntazogeregwe ingero nk'iyo nyene wumva umwami yari yagize ntiyari yavuze. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero avyumvise yumva ngo muri uko gutukwa n'uwo Mufilisiti yatuka Abisirayeli, abantu baramubwira ati nimubona rero ujya Mufilisiti umwami yarasezeranye uku Dawidi aravyumva. Avyumvise rero ayo makuru ntiduhava tuyaza ko cyane gose ngo tuyadetaye kumbure, kuko n'ubundi usanga umenye ikiganiro cyose kigizwe n'ayo makuru gusa ntibiza koroha kumbure. Rero nimwumva hari ibyo nsimvye abamaze gusoma no makuru mu ntunge nuko ico ntumbereye arico ngomba guhava ngacika ko mu kanya. Rero baramubwira, arabaza n'abandi bo hirya baramubwira. Hanyuma reka nsimba ibyo bene wabo bamubwiye ati wewe nibiki wazanywe niki ngaha, zantama badisigiye ndeye ibyo tuvyihoze. Dawidi yumvise rero yuko umwami yasezeranye gutyo kandi ko habuze umuntu n'umwe yohaguruka ngo agwanye uwo Mufilisitiya. Dawidi rero nk'umuntu yuzuye mpwemu yera, Dawidi kandi nk'umuntu afise ibihambaye ibikomeye yakoreshejwe mugabo ivyo bintu atatemwe oculaire yahabaye, ivyo bintu ari ibintu vyabaye garde secret mu buzima bw'iwiwe atawundi muntu abizi. Yari ngo amaze kwica intambwe n'idubu iyo zije gutwara umwagazi w'intama mu mukuku atwaye. Rero Dawidi acarababwira ati jewe rero burya uyo Mufilisitiya w'intakebwa atuka ubwoko bw'Imana, urabona jewe nomwica. Abantu ti tukujane ku mwami, yego bacamujana ku mwami. Babibwiye umwami ati nimumunyereke, amwe baramwerekana. Umwami aramuraba ati wa mwana we cira birarura ntibyoshoboka, wewe ntiwogwana n'uriya Mufilisitiya, uracari umwana, wewe ntiwokwatsa, wewe nikigatanya yamenyereye intambara uhereye mu buto bwiwe. Dawidi rero ni nkaho yavuga ngo jewe mwanyihenze ko, kuko murazi yuko igihe mwebwe mwampa kano kazi ko gucurarangira umwami nta ntuzeye nta seve mwanyatse, nimwakamaye kubera ko na depoje dosiye yanje, dosiye do kandidatire kumbure. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, Dawidi rero ataravuga amajambo harimo ngo amavuga 5, ibyo bavuga ngo ni verbe d'action, amavuga 5 yerekana ubuhizi bo batazi. Avuga ku murongo wa 34 ngo Dawidi yishora Sawuli, umva Sawuli ahejeje kumukengera kwerekana ko atacashoboye akiri umwana. Naho Dawidi we yari yashatse avuga ngo ntihagire uwo arandura umutima, jewe umusavyi wawe ndagiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Hanyuma rero umwami yereka Dawidi yuko we batavyo yoshobora. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ku murongo wa 34 acavuga ibintu 5 batari baza. Aravuga ngo
jewe umusavyi wawe iyo ndagiye intama za data hakaza intambwe canke idubu, hanyuma ico gikoko kigasahura umwagazi w'intama, umwana w'intama mu mukuku, ati hariho ibintu bitanu nakora. Ica mbere, ico gikoko twaca tugerekerana, hanyuma ubwa kabiri nkagikubita, ubwa gatatu nkacaka wa mwagazi w'intama cari gitwaye nkawucaka nkawukura mu kanwa, kuko jewe ikiri mu menyo y'ingwe nkuza y'ubuhiri. Hanyuma ikintu ca kane, iyo kigize ngo kimvumbukane naca ndagisumira urusakanwa, hanyuma ubwa gatanu ngo nkaca ndagikubitira ku cica rero sete fwasi naca ndakidendura. Ivyo bintu bitanu ntavyo bari bazi. Bobo bari bazi yuko ari umucuraranzi w'umuhinga azi gucuraranga inanga, kumbure kubera ko boba bahora bamubona abandi bungere bagenzi we ko yakunda gucuraranga kumbure umwironge canke inanga iyo aragiye intama. Murazi ko amazaburi menshi ngaha yitirirwa za Dawidi, muri ano mazaburi menshi dusoma muri ya mazaburi 150 ari mu gitabo c'amazaburi ngaha muri Bibiliya mw'isezerano rya kera. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero Dawidi atavuga rero avuze ayo majambo ngo none umusavyi wawe ko namaze kwica intambwe n'idubu, n'uwo Mufilisitiya w'intakebwa azopfa nka kimwe muri ivyo. Imana yacu nidutabare. Rero twasomye aya majambo atari make, turabona ingene kumbure vyagenze, ingene Dawidi bamwambitse ibigwanishwa, impudu z'ibwami, ariko abinyiganja kumva ntavyo ashoboye. Ivyo twabibonye, kandi twabonye ingene ariwe yahagutse ngo agende kugwana na Goliyati. Goliyati akamusuzugura, mbere ngo akamutuka mu mazina y'imana zabo, ni ukuvuga z'Abafilisitiya. Hanyuma rero hakagera igihe rero ngo urugamba rero rwambikana. Ku murongo wa 48 ntunyemerere dusimbireyo, ushaka inkuru y'imvaho idonida zosoma aya majambo yose twasomye nayo imbere yaho kumbure. Ku murongo wa 48 havuga ngo nuko wa Mufilisitiya atanguye kuza ngo ahure na Dawidi, Dawidi nawe arabandanya ariruka atumbereye ingabo z'Abafilisitiya ngo ahure n'uwo Mufilisitiya nyene. Imana yacu nidutabare. Ahantu rero ikimenyetso rurangiranwa tumaze imisi tuvuga ko, kino n'igice ca kane muri ano majambo tumaze imisi tuvuga ku kimenyetso rurangiranwa. Twabonye yuko ikimenyetso rurangiranwa ari igitangaza rurangiranwa, kandi mu biganiro vyarenganye mwebwe mutashoboye kubiraba muze mubirabe kumbure vyoba vyiza gusumba. Twabonye yuko umuntu wese Imana yamuremeye ikimenyetso rurangiranwa. Umuntu wese hariho ahantu Imana yashize le secret de sa vie. Umuntu wese arafise ahantu Imana yanyegeje urupfunguruzo, yanyegeje ibanga ridasanzwe, yashize ipfundo ripfunditsweko ubuzima bwiwe. Imana yacu nidutabare. Kandi iyi Imana rero igomba kunovuga ngo guteturura umuntu, kumukura mu gasuzuguro, kumukura ku mukagaye. Iyi Imana igomba kumutabara, novuga ngo mu buryo definitive. Iyi Imana igomba kumutera iteka mu buryo budasanzwe. Ikora hahandi nyene, ihagurutsa ca kimenyetso rurangiranwa, ihagurutsa ca gitangaza rurangiranwa. Mu Gifaransa twabonye ko version zimwe zivuga ngo c'est un miracle notoire. Imana ibikora mu buryo budasanzwe, Imana ibikora mu buryo novuga ngo special. Imana yacu nidutabare. Kandi twarabonye mu biganiro vyarenganye, muze mu birabe muzobibona, twarabonye ibintu 8 vyerekana ukuntu ikimenyetso rurangiranwa kimeze, canke ukuntu ikimenyetso rurangiranwa gikora. Kimwe muri ivyo twabonye yuko ngo ikimenyetso rurangiranwa gikuraho amateka mabi abantu bazi ku muntu. Ubwa kabiri twabonye yuko ikimenyetso rurangiranwa ari gitangaza mu maso y'abansi b'umuntu. Ubwa gatatu
twabonye ko ikimenyetso rurangiranwa kiboneka atari agaseseshwa rumuri, atari ibintu umuntu abanza kurondera ngo azuminge ngo acishe mu majumere, oyaye kiragaragara, kiba kiri hazarani, kiba kiri novuga ngo ahantu nyene kiboneka. Imana yacu nidutabare, kiba kiri kuri podium hariya hayi. Hanyuma ubwa kane naho twabonye ko ikimenyetso rurangiranwa ngo gicecekesha abansi w'umuntu. Hanyuma ubwa gatanu twabonye yuko ikimenyetso rurangiranwa ngo kiramenyekana cane mu bantu benshi, ntikimenywa n'umuntu umwe wenyene kuko ngo rivuga umwe rigatemba, ariko ngo kimenyekana mu bantu benshi. Hanyuma ubwa gatandatu twabonye yuko ikimenyetso rurangiranwa ngo atawushobora kugihakana, babandi bapinga, babandi babihakana, babandi bagwanya ivy'Imana, babandi bagwanya ivy'Imana igukoreye, babandi bakunda kubesha ngo ni rementanya, ngo nabateka mutwe. Wapi, ikimenyetso rurangiranwa nta muntu ashobora kugipinga, nta muntu ashobora kugihakana. Iyo kibaye kiremegwa, nta bundi bugenduzi, nta yindi supervision, nta yindi novuga ngo nta yindi komisiyo ijejwe kubisuzuma ihaba. Hanyuma ibwindwi nabwo twabonye yuko ikimenyetso rurangiranwa ngo kiguha gushingira intahe Yesu ushize amanga, kukuba wumva uvuga wifitiye icyizere, ufise confidence. Imana yacu nidutabare. Ikimenyetso cy'umunani twabonye yuko canke ijambo ry'umunani twabonye yuko ikimenyetso rurangiranwa gituma abansi bawe babura uko bakugirira nabi, maze ngo bakagirane ngo bakakurekura. Mu yandi majambo barakarekura ivyawe. Ngaha rero ku murongo wa 48 dutera dusozera tubonye havuze ngo nuko wa Mufilisitiya atanguye kuza ngo ahure na Dawidi arabandanya. Aha rero ikimenyetso rurangiranwa Imana yaremye yateguye kuzokoresha mu gushira habona Dawidi, mu kumushingira intahe, mu kumushira novuga ngo mu mugisha wiwe, cari gitanguye kumota. Imana ico yari yateguriye kugira ngo yerekane ubuhizi bwa Dawidi nk'umwami azosubirira Sawuli, cari gitanguye kumota. Ngo Dawidi nawe arabandanya ariruka atumbereye ingabo z'Abafilisitiya, naho yari umwana, naho bamusuzugura, naho yari nukuvuga naho Goliyati yari yatutse ibitutsi vy'abungere ba kera, kubera bo baracishamo bakaja gusenga bakisonera bakishira ko tubiri, naho yari yamututse rero atuka Dawidi ibitutsi vy'abungere. Ariko Dawidi nawe ngo aca ngo arabandanya ariruka atumbereye ingabo z'Abafilisitiya ngo ahure n'uyo Mufilisitiya nyene. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo Dawidi atuma ukuboko, abonye ko igihe kigeze c'uko Imana ishitse ivyo yamusezeraniye, ivyo yavuganye nawe, ni ukuvuga ngo aca atuma ukuboko mw'isaho yiwe ngo akura yibuye, hanyuma ngo ariteresha wa mugozi, arinega uwo Mufilisitiya mu ruhanga, rimwiteramwo ririnjira, aca yikubita hasi yubamye. Imana yacu nidutabare. Ku murongo wa 50 bavuga ngo uko niko Dawidi yagangahuje uwo Mufilisitiya ibuye yateresheje umugozi akamwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, nano majambo rero tugomba duhave dusozera. Aha twari dutumbere nkuko tumaze imisi tubivuga, twari dutumbereye kwerekana yuko Dawidi nawe mu mateka yiwe Imana yakoresheje ivy'ubuhizi Dawidi, ikoresheje ikimenyetso rurangiranwa. Ni koko hariho ibindi vyinshi yakoreshejwe bidasanzwe bikomeye, mugabo nihaba hari ikintu gifise amateka, nihaba hari ikintu kikivugwa kandi kivugwa gusumba ibindi byose Dawidi yakoze, ni iki kintu c'uko yishe Goliyati. Yari amaze igihe
novuga ngo ary'umutima ary'uruhuha ubwoko bw'Imana. Ubandanije gusoma uzobona yuko ngo atabarutse arumva yarazanye wa mutwe mpaka abushikana kwa Sawuli umwami kugira ngo ibe epreuve yerekana neza yuko ibe ikimenyamenya cerekana neza yuko ibyo yiyemeje yagize ntiyabishikije. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi bakino kiganiro igitondo gishasha ngo abagore rero ngo baca ngo baza n'udushako tw'ingoma ngo bararirimba, hanyuma baririmba bavuga ngo ni koko Sawuli yishe igihumbi ariko Dawidi we yishe ibihumbi. Twari guca tuvuga tuti yishe ibihumbi. Indiri n'indiri Imana yacu iragahezagirwa n'ahari yisanzwe ihezagira. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha tugomba duhave dusozera. Bene data, igihe umuntu akiriho haba hakiriho ivyizigiro. Nk'uko namwe ndabivuga mu biganiro vyarenganye, ndasenga Imana ngo nawe uri kurakurikirana bino biganiro, ibi biganiro uhure n'ihishurirwa nk'uko twabonye ko Yosefu yahishuriwe, wewe akamenya ahantu hapfundikiye umugisha wiwe yuko ari mu kuzoba segaba, ari mu kuzoba umutware, azoba uganza, ko ariyo nyenyeri afise. Imana yacu nidutabara. Nawe birashoboka ko umaze iminsi urondera vyanka, wiruka n'ubuzima ugerageza habyanka. Hariho umuntu umwe nzi mu bagenzi mfise twabanye i Zambia, ubuzima buraducanga nawe nyene buramucanga, hanyuma ava ngaha agenda South Africa nkuko n'abandi bagendayo, hanyuma naho nyene ntivyakunda, naho nyene aravayo aja ahandi, naho nyene biranka, hanyuma aravayo n'ubundi asubira hahandi nyene, ni kuvuga i Zambia hamwe byari byarankiye cagihe twari tukiri kumwe. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Ngomba kuvuga yuko bishoboka yuko umaze iminsi uri kurarondeza ushakisha utatona aha na hariya, kubera yuko utaragirirwa ubuntu ngo umenye igitangaza cawe rurangiranwa aho gihagaze, umuhamagaro w'umugisha wawe aho uhagaze, Imana yapfundikiyemwo ugutabagwa kwawe aho gihagaze. Ariko ndasenga Imana vuga ngo Mana ugendera umuntu wese ariko aragomba yuko igihe cyo gutatona kigarukira ngaha, ahubwo yinjire mu mugisha wiwe, yinjire mu munezero wiwe, mu gutabagwa kwiwe, mu nyisho yiwe, maze ibi bintu 8 twabonye n'ibindi twabonye ku bantu Imana yagiye igirira neza muri buno buryo. Ejo hahise twarabonye Morodekayi, twarabonye na Yosefu, twarabonye n'abigishwa Petero na Yohana ingene vyagenze. Kino kimenyetso rurangiranwa, kino gitangaza rurangiranwa ko kibasha guhindura amateka. Ndasenga rero ngo Imana yo mwijuru ikugendere mu buzima umazemwo iminsi, wugarijwe, uruhijwe, uremerewe, wugaraniwe ahantu mu tuzitizo. Undi yavuze ngo mu tuzitizo tw'ivyuma, mu maferabe, kubera ko ngo yaba ngo twazuzitizo ngo tw'ibiti ngo umuntu yodusita ngo akavamo ngo akagenda, ngo ariko ngo n'utuzitizo ngo habaho tuzitizo tw'ivyuma, ngo aho usanga naho wogerageza uburyo bwose ngo udashobora kuvayo. Imana yacu nidutabare. Ndasenga ngo Imana igutabare, igusange muri ubwo buzima, iguhishurire ico ukwiye gukora. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, nebuka igisomwa kiri muri 6e ya kera kumbure jewe nizemwo, ni 6e ngira ngo abazize mu myaka ya za 2002 2001 gutyoye. Hariho igisomwa cavuga ngo les bons sont toujours remerciés. Ni nka twavuga ngo ineza yama yituguye, ni canke se ngo ivyiza vyama bishyo abeza bama bashimye. Ukoze ineza wese
yama aronka ingero. Mu yandi majambo ineza ntigenda uko nyene ngo yijana. Imana yacu nidutabare. Ndabona wa iminota iriko iratujana, ariko mugana agomba kukarangiriza ko uyu muntu bavuga muri ico gisomwa rero nibuka yuko umumama wiwe yari yarapfuye amaze gupfa, ngo mugabo ibyago byose vyaza kuko baramugwanya baramwanka uyu muhungu wiwe, ariko mugabo nawe akaba yari umwana mwiza w'indero yubaha yagizene. Hanyuma rero ngo igihe haba hagiye gutera uruzuba, umuzimu wa mama wiwe ngo wacumwiyereko gatumubwira ngo iyi sezo rino rima uzogira uku. Ivyo ku misozi ntibizokunda, uzorime mu mwonga. Igihe haba hagiye kuza imvura y'inkukura izohitana ibintu no mu myaba n'iki gasakiranya byose, yacamubwira ati ubu rero uzorima hanaho bizogenda uku, uzoronderera ubuzima muri ibi. Hanyuma agaca agenda aba guide, arongorwa ayoborwa na mama wiwe. Imana yacu nidutabare. Bene data bakozi ba kino kiganiro igitondo gishashe, compa rero nawe ukeneye igitangaza cawe, novuga ngo igitangaza kidasanzwe, igitangaza rurangiranwa, kuko aho ugeze ni mwirinde, ni mu vyago, ni mu ngorane, ni mu makuba, ni mu marushwa, ni mu mageragezwa, urarushe kandi uraremerewe. Nawe hageze igihe uvuga ngo icohankura coba ari igitangaza rurangiranwa, icompa Imana ikagushikako, ikakubera inyishu, ikagutabara, ikakubera umutabazi. Nano majambo Dawidi araririmbwa, Dawidi arakundwa kara, Dawidi nubu aracavugwa ku bwa kino kintu citwa Goliyati yatembagaje, kuko yakoreshejwe igitangaza rurangiranwa. Kandi kuva ico gihe yaciye aronka ijambo, naho yabandanije akankwa, Sawuli akamugirira ishari ngo amwice, ariko vyose vyabi vy'ubusa kubera wewe yari mu rugendo agana muco Imana yamusezeraniye. Imana yacu nidutabare. None rero nana majambo reka tugarukirize ngaha. Nizera ko mushoboye gukuramo ijambo rivuga ku gitangaza rurangiranwa kuri Dawidi, ko kwabaye ukwica Goliyati warabangamiye igihugu cose. Akandi kajambo nosozerera ko duhereye kubigishwa Petero na Yohani, ngomba kuvuga yuko igitangaza c'umugisha wawe, igitangaza cyo gutabarwa kwawe kitazoba kije gutabara wewe wenyene, ariko nawe ukwiye kuba umugisha ku bandi. Petero na Yohani igitangaza bakoreshejwe wanashaka nticabatungishije bonyene, ahubwo cakijije. Bakoreshejwe igitangaza gitabara uwaramaze imyaka irenga 40 ari impumyi asegerereza. Yosefu kwa Potifari muri Egiputa, igitangaza yakoresheje cyo gusobanura inzozi catumye aba igisubizo, aba inyishu ku gihugu cyose ca Egiputa. Nabi wabo bahavuye baza gusuma muri Egiputa, nabo barakinjishwa, nabo baratabagwa, nabo barakira inzara. Murumva yuko igitangaza rurangiranwa, ikimenyetso rurangiranwa turiko turavuga, ntigitumbereye gutabara wewe wenyene, kizoca muri wewe, uzogikoreshwa cyangwa se uzogikorerwa, ariko mugabo gitegerezwa novuga ngo kwafekta n'ubuzima bw'abandi, guhindura ubuzima bw'abandi, guhindura societe, guhindura umuryango wawe, guhindura ubuzima bw'abandi. Imana yacu nidutabare. Kandi na Morodekayi twarabonye yuko nawe igitangaza rurangiranwa cahabaye, nicuko ivyo yari yarakoze ntiyaronkera ingero. Hageze igihe biribukwa, hanyuma ngo ivyo nyene biba arivyo vyogegwako, biba arivyo bifatirwako, ngo aca ngo yirirwa aratemberezwa, yambaye imyambaro y'umwami, yambaye n'igitsibo c'umwami, ngo agendera ku ifarasi y'umwami. Mu yandi majambo yahawe umunsi wose wo kuba umwami, umuamperere yaganze ibihugu byinshi ico gihe. Sinabanje kuraba igitigiri c'ivyo bihugu umwami Ahasuwerusi yaganza. Kandi tuzi yuko
muri ico gitangaza nyene, aho nyene hakomotse ubutware, hakomotse ugutabagwa kw'abayuda bose, kuko hari hamaze kwandikwa ikete rivuga ngo bose baze bicwe ku munsi uyu n'uyu, ariko vyagirangiye bihindutse. None tubonye ngaha na Dawidi nawe nyene igitangaza rurangiranwa ciwe nticatabaye we wenyine, catabaye n'Abisirayeli bose canke abayuda bose, ni ukuvuga igihugu cose. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. None rero nano majambo reka tugarukirize ngaha, tuzosubira mu biganiro bibiri vyonyine bisigaye, kumbure kiretse hamwe mu mutima no kumva yuko haje irindi jambo ryo kwihariza ikindi kiganiro, ariko ndafise ibiganiro bibiri nipfuza kuzovuga nyine kuri rino jambo, hanyuma nce mbona gusozera. None rero nuko mwakoze mwebwe mwese mwemeye kubana natwe, namwe mushishikare kugororoka, mushishikare kubaha Imana, mushishikare kwatura amajambo y'ibyizigiro. Nari kuvuga ibintu byinshi, ariko mugabo nyine umwanya uri kuranjana. Dawidi tubona ingene yatuye amajambo y'ibyizigiro, yatura ibigiye kuba bitaranaba, avuga ngo ngiye kukwica ndaguca izosi, kandi atani inkota yari afise. Ni birebire. Hanyuma rero kandi biraba, mushishikare mwatura amajambo y'ivyizigiro, naho muri mu bihe bigoye, ariko mwatura amajambo y'ivyizigiro yuko hakiri ivyizigiro vyo gutabagwa, igitangaza canyu rurangiranwa kikabashikako. Nuko rero reka dusenge Imana n'umuhigwe umuntu abigumamwo akatura ibi vyizigiro, kuko igitangaza ciwe rurangiranwa kiri mu nzira kiza. Imana naco nidutabara, ariko n'umuhombo umuntu nawe ataco bimubwiye, ataco bimumariye, ataco bimubariye, hanyuma uyu oyi uko gutabagwa ntikuzomushikako. Dusenge Imana, tuzoca mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, ashishikare gushimangira rya jambo washira mu mutima wacu rivuga ngo ikimenyetso rurangiranwa. Dawidi cabaye ico kwica Goliyati, umwansi w'igihugu cose, maze igihugu gica kironka impore. None rero umuntu wese yumvise n'amajambo akaba yahisemo kuvuga ngo Mana mbabarira, nanje nsanze maze iminsi nidoga nihebuye niganyira aho kwatura amajambo y'ivyizigiro. None rero ndihanye, kuko ijambo numvise rimbwiye ngo nshishikare kwatura amajambo y'ivyizigiro, maze igitangaza canje kiri mu nzira kiza. Nasavye imbabazi umwezi umutunganye, ucumugirira neza, ibisigaye mushitse ko ivyo wamusezeraniye vyose mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tubisabye tuvyizeye, amen.